Guys, nawe wari ufise iki kibazo aho uja gutelefona umuntu kuri appel isanzwe bagaca bakwandikira ngo Appel Terminé guys, kandi ufisemwo amayinite ufisemwo amareza akwiye guys, nyene ukaja gutelefona umuntu ho kuri appel isanzwe bakakwereka ngo Appel Terminé. Rero guys, nimba nawe wari ufise ico kibazo, abantu benshi mwari mumaze imisi munyandikira mumbwira ati Obama dukorere utwereke ukuntu toshobora gukemura ico kibazo c'ukuntu ivyo bintu twobikemura muri telefone. Reka ndabe ndabazanire ako gatrike k'ubwenge uko ushobora kwikemurira ico kibazo kuri telefone yawe. So bantu fasha rero ukore kuri subscribe guys, fasha ukore kuri subscribe ngaho hepfo ucu ufisana no ngaho kuga kengeri guys, kugira ivyigwa vyose tuza turabaha ntibizoze birabacika. Hama rero ucu fasha ushireko jeme guys, iyo mushizeko amajeme ku kintu tuba twabahaye muradufasha cyane, kuko nimba video abantu amajana 2 bashizeko amajeme, ni kuvuga ikintu muba mudufashije abandi bantu amajana 2 YouTube ikibapartaja ko ico kintu iyo video yacu, ni kuvuga tuba turonse abandi bantu amajana 2 bashasha batanakoze subscribe kandi na channel yacu atayo bazi. So rero ako kantu nimuze murakitwararika cyane kugira nimba mubona yuko ibi vyigwa tubakorera biba bifise akamaro, nimuze muragerageza namwe mudufasha guys, ivyo tuba tubasavye murumva yuko atari amananiza. So rero mukurikije ivyigwa tubahaza muraba muze muradushigikira guys, izi video tubaha muzi partage abandi guys, kugira tubandanye twaguka kuri urubuga rwacu ibigezweho kuri telefone. So ntagutevya rero ico kibazo nawe rero nimba wari umaze imisi ufise ico kibazo, bana nanje kuri iyi video guys ndakuzaniye ico bita inyishu, sivyo guys, ndakuzaniye inyishu. Twagiye rero jewe mwabonye yuko bitarimwo nagerageje gutelefona, ariko abatari bake nibaze yuko mwari mufise ico kibazo. Nayo maze kuronka nk'abantu 10 bambwira ati dufashe haza tufise ico kibazo turatelefona umuntu bakatwereka ngo Appel Terminé kandi tutazi ico bivako. Ivyo bintu rero guys ati bimeze gute? Ivyo bintu kugira ubwa mbere bishobore kuba biza, hari code ishobora kuba warakoresheje iyo code cyangwa ugasanga vyarizanye wewe ataruhara wabigizemo. Hari code imeze akanyenye imeze uku mubanze muyirabe, code akadirisha 31 ugacushirako nk'inimero y'umuntu 649 ugashirako nk'inimero y'umuntu ni akanyenyeri akadirisha kandi bamba akadirisha. Okay, nk'ubu rero ugaca umera telefone. Ibi rero biba bishatse kuvuga iki n'abatari muzi iyi code? Iyi code ni y'ukuntu ngushobora gushiramwe ibintu ku buryo umuntu utelefonye ataza kubona nimero, ukuvuga ico bita nimero iri prive mu rurimi rw'igifaransa, kugira privacy number mu congereza ndakeka nuko. Hama rero ibi bintu je nabipimye mbona ntibikunda, nabipimye ku yindi telefone, ariko ikintu nabonye gikunda iyo telefonye bimeze uko niho nca mbona ya Appel Terminé. Reka nk'ubu telefone mu birabe zekura guys, mubona yuko banditse ngo Appel Terminé. Okay, subire kandi kadirisha 31 kadirisha 68 49 7 mubona subire Appel Terminé. So guys, nibaza mwabonye yuko baca bashira bandika ngo Appel Terminé, ariko tu telefonye tutarinze gukoresha irya code birakunda. Hinge telefone mwumvirize. Okay guys, murumva yuko telefone isona atakibazo. Rero nimba nawe ivyo bintu warabigerageje canke ugasanga nta n'uruhara wabigizemwo kugira bize, ndakuzaniye rero ikode imwe rukumbi gaze, wumva ikode imwe ishobora kugufasha kugukemurira ico kibazo ca Appel Terminé. Iyo code rero guys, na code na checkinze neza, ndaha na bamwe mu bantu bari baransavye iyo video
uko woshobora kubikuramwo. Okay, so guys, rero uko ushobora kubikuramwo, kode yonyene ishobora kugufasha gukuramwo ivyo bintu ni kode akadirisha 31 akadirisha. Okay, akadirisha 31 akadirisha, nibaze yuko muriko murabibona 5 hama ugacurungika kuri ya nimero namba biri kuri nimero zose, urarungika ku manimero yose, baca bakwereka yuko iyo service yabaye désactive. Murabona yuko batweretse ngo masque le numéro de la para appel sorta ce service a été désactivé. No kuvuga iyi service yo kumaskane yo kunyegeza nimero bayidésactive, no kuvuga ubu birahagaze. Rero igihe cyose bizoza biraza kuri telefone yawe, uzokwifashisha ako gakode ariko akadirisha 31 akadirisha hamurungike. Iyi niyo kode izoziragufasha gukuramwo ivyo bintu. Yandika ahantu rero guys, hama uco ufasha usangize umugenzi wawe. Murumva yuko ari abantu benshi mwari mumaze kubimbaza, bashobora kuba ufise n'abagenzi bari bafise iki kibazo rero batazi yuko tuba twigisha ibi bintu uko boshobora kuvyikemurira. Guys, rero dufashe iyi video uyipartage uyisangize umugenzi wawe kugira nawe ashobore kubona aka kantu k'ubwenge. Guys, kandi rero natwebwe muzoba mudufashije, umva yuko tuzoba turose uwundi munyeshure mushasha kuri ya chaîne yacu ibigezweho kuri telefone. Ni mudufashe rero, hama tuze turabana mu bindi vyigwa vy'ubwenge nk'ibi bigezweho. Nagerageje video ndayikora ari imwe ari code imwe kugira mushobore kuza murabitahura, basigurire neza aho bishobora kuva fresh. Nibaze yuko rero mwabitahuye. So muraza kwandika muri commentaire abantu mwari mufise ikibazo nk'iki, mwandike nimba byakemutse byavuyemwo, hama tubandanye tugenda n'ibi vyigwa vy'ubwenge tuza turaba. Guys, ndakwibutsa rero ukaba ukeneye telefone nziza cyane zikomeye guys, ama Tecno, ama Samsung, ama Nokia, ushobora kutwandikira guys. Nimero yanje murayizi, urashobora kunyandikira kuri WhatsApp, nimero ni 68 ukaba ukeneye telefone nziza cyane, inimero yanje niyi, ushobora gucunyandikira. N'abantu muri mu ntara za ruguru ndabagezaho uwitwa Eric kuri New Life Studio Bugenyuzi, akabagezaho amatelefone. Nanje ukaburi no mu gisagara ca Bujumbura, ushonyandikira wana urazi nyandikira umbwira telefone ukeneye marke yayo, hama nkaca mpita ndagutamwo umuzigo wawe. So nuko rero ibiciro ni fresh sana, murazi yuko muri abantu bacu nitwobazimba. Rero mubandanye mu bana nacu mu tudutrike duba tugezweho. So ciao rero, ndakwibutsa guys, ukaba utarugura konti ya 1xbet, uze kugura konti ya 1xbet ukoresheje code promo iri professionnel ariyo ibigezweho mu ndome nkuru. Ibigezweho mu ndome nkuru, murazi yuko tuba tubazanira ibintu bigezweho. Rero n'abakunzi ba 1xbet code promo ni ibigezweho mu ndome nkuru. So ciao rero, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Ndakwibutsa je twari kumwe kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo, ni jewe nyene Barack Obama technicien wanyu. Ciao rero, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Bye bye.